Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya cyane cyane ariko tukaza kugaruka kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Uti temba harageze. Ico ni igitero c'uruvyino rwamamaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe abarundi bari bishize hamwe kugira biyamirize nkuru nziza yashaka kubagira abaja mu kwibohera ku butegetsi bw'igihugu cabo. Nta ntamwe kw'isi imyerekano yonyene yigera yirukana ubutegetsi bwataye intumbero yo gutunganiza abanyagihugu. Ni ngombwa rero habeho bamwe mu bari muri ubwo butegetsi babashigikiye icifuzo c'abanyagihugu. Mwibanga ntangere abo nibo batera integerera abanyagihugu mu kubarindisha. Abo baba bari mu butegetsi hari gihe bakoresha umukenyero wo gusekanisha urwego rw'umutekano, igipolisi n'urwego rwo kwivuna abansi, igisirikare kugira bitere ubwo umukuru w'igihugu nabo bari kumwe bisaba ko bajana. Niho rero usanga kenshi igisirikare kiri ku ruhande rw'abanyagihugu, igipolisi naco kikagusha kigashusha n'igihanganye nabo. Bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi baburimwo baca batera ubwoba cyane umukuru w'igihugu ko ibintu vyakomeye akwiye gukinjura umutekano we utarabangamirwa, cyane cyane ko benshi baba basanzwe ari abantu bakomeye yizera. Kenshi rero abategura ivyo ntibigera baja habona, barondera uwo baha ibendera akaba ari waseruka, vyose bikamwitirirwa ariko nawe abazi ko atari we wenyene, aratsinda yemera kwiserura ari uko yabonye ko ari kumwe n'abagabo. Hari igihe imyerekano iba iyo gutanga gasopo gusa ku ndongozi mu kuzereka ko vyose bishoboka, iyo hari ivyo umukuru w'igihugu ariko arasabwa nabo bari kumwe akavyanka kubera icubahiro amaze kwiyumvamwo. Nikirya gihe rero imyerekano icihagarara iyo hari ibintu umukuru w'igihugu yemeye. Abazi yo vyahereye barazi neza ko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza yari yateguwe n'abagabo bari biteguriye guhatiriza nkuru nziza akagondozwa akarikura igihugu n'umugambwe CNDD-FDD, maze vyompi bigasubira guhinyanyugwa gushasha kugira abarundi basubire baheme umwuka usukuye. Hariho bamwe mu banyepolitike bumvise ko umugambwe CNDD-FDD wagira uco usubirwamwo usubirane ishusho nziza wari ufise ugishika mu gihugu aho abarundi bahurumbira hakuhunga. Abanyepolitike rero nibwo baciye basimbira hejuru ko nkuru nziza abwirizwa gutembagarana na CNDD-FDD. Ico gihe urugamba rwo kwikura mu buja bwa nkuru nziza rwaciye ruhindura ishusho kuko abari bateguye ibikorwa bikomeye vyo guhindura ibintu bari abava mu mugambwe CNDD-FDD kandi begereye nkuru nziza. Uvuze ko ushaka gutembagaza ubutegetsi n'umugambwe wabo mu gihe urwo rugamba rwari rw'abarundi bishize hamwe hatarabwa imigambwe bavuyemwo, bivuze ko abari bafise uruhara rukomeye muri iryo hinduka bari bajeje kwigizwayo. Twibuke ko kuva muri kahise imigambwe yose yaciye ku butegetsi ifise impande z'imibembe bivuye ku burongozi bubi yagize, ariko atawayihohosheje nubwo abarundi bagenda bariyonjoramwo, ariko nubu iracadara. Bene gukumira rero abava muri CNDD-FDD bavuga ko nabinguvu bazifitiye zo gutembagaza nkuru nziza na CNDD-FDD yose maze bakazana intwaro yabo. Bamwe bihaya ko muri bo harimo incabwenge zihambaye zifise inshuti hirya no hino kw'isi bazoronka ubufasha buvuye mu bice bitandukanye vy'isi naho batofashwa nabo muri CNDD-FDD. Ngerega bararondereye abo aho bamenera barabura. Mumaze kubona ko vyanse niho bahindura umukenyuro bavuga ko hako basangira ikivi na Hussein Rajab bopfuma bagisangira na nkuru nziza. Nico gituma rero baciye basaba ibiganiro na nkuru nziza. Ibiganiro bari babatije ko ari Arusha ya kabiri. Nubundi Hussein Rajab nka kizigenza wa CNDD-FDD yarabizi ko ivyo barimwo ari ugutumwanya, yagumye semerera abwira ko bariko basaba uwutariwe, abwira ko kangwa na kirya kibanza nkuru nziza ari yicayemwo, hama bibwire ko ari wafata ingingo y'ibiba n'ibitaba baranka kumva. Bamwe bari bamaze no gusaba ko nkuru nziza niyemera bagatera imikono ku masezerano baca bazana inteko mpuzamakungu bise maprobu ziza kubacungera umutekano nka kurya vyakozwe igihe umwari CNDD-FDD wataha. Hari ababonye abari baserukiye Hussein Rajab muri izo nkinamico z'ibiganiro bibwira ko nawe yari yabitahuye.
ahubwo nk'uwarezwe mu ndero y'abarundi we yanse kwereka amakungu ko yagaye utwigoro yari karakora mugabo we yarabona ko bariko barondera umuhoro mu mbari no ku rusenge kandi bawufise mu kwaha. Igihe cyose yahamagaye abo bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza kugira bereke inzira yoroshe yo guhindura ibintu bamugwije n'ubusa bemeza ko bo bavyishoboreye atabufasha bw'iyo bakeneye. Ntibatahuye ko Nkurunziza atari we yari kizigenza wa CNDD-FDD ko ahubwo CNDD-FDD ariyo mwakire wagowe iramutabara imushikana harya isi yamubona kandi ari nayo yari ishoboye kwamukura ubwa yatawundi yari gushikira Nkurunziza adaciye kuri CNDD-FDD. CNDD-FDD yari iriho imbere yuko Nkurunziza yijamwo kandi n'ubu iracariho nyuma yaho ayiviriyemwo. Uwo munsi uburongozi bw'igihugu mu bisata bikomeye buri mu minwe y'abantu baboneka nk'abubaha kurusha uko Nkurunziza yari amaze wogira n'abana niba abantu bo kubita umugere hasi rimwe bakaba bayakozemwo. Muti none bamwe bategura gutembagaza CNDD-FDD n'intwaro yayo bemeza ko bo vyishoboza kuko bafise inshuti n'abagenzi benshi bakomeye mu isi barihe ku butegetsi n'umugambwe CNDD-FDD bidakomeye bananiriwe he kubihindura. Kuririmba ngo temba temba ntibituma umusozi usenyuka, gutukana gutyoza kwikokomora ugacira ku isanamu y'ubucankuriya wanka ntibituma wikangura usanga yagiye. Hari abandi bikika inyuma y'ivyo bita amasengesho bakibwira ko bariko barasenga kugira Imana ibakurire ko abana bariya, ariko iyo Mana y'Irundi yari yarabahaye amahirwe yo kubihindura. Nuko uwo muco wayo wasanze imitima yabo yuzuye umwijima w'amacakubiri. Ngiyo rero Imana yaguhaye amahirwe ukayapfisha ubusa kubw'ingeso mbi zawe hakurikira ibihano vyayo kugira ngo igukuremwo ako gafyinyi. Bamwe mu Barundi baguye mu ruhendo rw'abo banyepolitike bafata nk'indongozi zabo mu migambwe canke imigwi itandukanye barimwo ngo barabonye ko za nguvu abo biyita abanyepolitike bavuga ko bafise zo gutembagaza ibi na biriya karakarimi. Abahoze bavumagura Nkurunziza ubu barahindukije iminwa bayatumbereza kuri Ndayishimiye. Ndayishimiye ntiyaciye harya kubwo bo biyita abanyamugambwe kuko kubwabo ntibari kumuhitamwo kandi ntari harya kubera hari abamuhunza amajwi ngari harya kubw'abagabo bamuhisemwo kugira kore ivyo bamusaba. Ngivyo bamwe n'abandi rero bamwagiriza ko abicuramikane igipima abagabo bamutumye ngo bashaka kurabira koko bamwe bahora bavuga ko bari n'ivyo boshobora hari ico bokora mu kwikura muri izo ngorane gariko atari ibyago gusa vyo kumbuga ngurukana bumenyi nta nushirwa kwica umubu. Ngo baba abanyamugambwe ku butegetsi baba batawurimwo bose barabana mu maso. Iyo rero Imana ishaka gukiza bayo ngo niyo ubwayo ihitamwo amaboko y'umushumba wayo icisha kurwo rukiza suca nkuri yahitamwo ubikora. Ngiyo usanze rero uw'Imana yateye iryo teka ryo gutabara abantu bayo wewe utamwiyumvamo uce bifata nka kurya ko kuvugwa n'umuganga udakunda ariko ubuzima bwawe ari we wenyene nyine ashoboye kuburokora. Ndayishimiye ngo we arindire ko abamukurira bamubwira ko hageze ngiyo isigaye ubuzima akaje kubandaniza mu bindi ngo bamuzirikana ko kandi kuvyina ngo temba temba bidahinda umusozi. Nimugiye kandi hari na vyinshi bivugwa aho benshi bavuga ko ijambo rya mukuru urigaya guteba gusa ntuzorigaye gushika. Keringwe ngo ntiyari ziko ifashe igitungwa mwizosi ubwaco buba bubaye. Umunsi umwe ingwe yatwaye igitungwa yitwara yafashe ukuguru kuko yama ibona n'abantu ariko bayifata. Yantunga igenda irabira bene yo biruka inyuma ya yangwe kugira ngo bayiteshe. Ingwe ibonye isinze ry'abantu irekura yantungwa iriruka ariko ntiyaja kure. Ba bantu bariko bikugura ibibaye niho umwe yavuga ati iyo ayifata mwizosi kari kabaye kuva ubwo ngingwe ibiramenye ibanga ryaho ifata ibikoko ibishaka kurya. Ukwimbira icobo Hussein na Jabu vyakozwe na ba Petero babiri ni ukuvuga Buyoya na Nkurunziza rwari urugamba rutoroshe kuko bobo nk'abari bamaze kwambara umutamana w'umukuru w'igihugu bari bamaze kubaka amazina y'iryo hino ku isi. Ico gihagararo cyabo rero mu mwambaro w'umukuru w'igihugu baragikoresheje mu guhuvya amakungu kugira ntatore ukuri ku vyariko biraba mu gihugu. Ica sobeye amakungu cyane nukunge nabo ba Petero babiri bahoze badacana uwaka baje guhurira ku mwansi umwe. Bamwe bibwiye ko Rajab ari we yoba ari mu bikuba yahuriwe ko n'abatahora bahuza.
Imana imaze gucana abatari bake mu makungu bagateba bakamenya ukuri, inzira yo gusohoka ibohero kuri Hussein Rajab yari yuguruwe, niko kugurura imiryango ararengana. Hari hageze rero ko nawe akora ibishoboka byose kugira abo ba Petero babiri bari bamaze kuzura agahama mu biganza kubwo gukaraba amaraso y'abarundi mu bihe bitandukanye, baze bashikanwe imbere y'ubutungane kugira ibinzira yo kugomorora ukuri kwa kahise kabi ko Burundi kagizwe ibanga. Mu ngendo Hussein Rajab yagize irya nino ku isi asigura uko umugambi wo gushengeza abo bagabo babiri nabo bakoranye wogenda, benshi bagenda barawuzibukira nk'abakora ko bagasha. Twarabayagiye uko Hussein Rajab yasekanije ba Petero babiri muri wa mukenyuro ukoreshwa n'ibihangange ku isi, abatabonye iyo nkuru nayo tuzoyibageza ko ku munsi w'ejo. Ariko bamaze kubona ko Rajab abasohokanye ibohero bapfunditse ko bakwiye gushira hirya ivyo batahuriza ko bagasubira kuja hamwe kugira ntabanage hasi. Nawe Rajab ico yihutiye kwari ugukora ibishoboka kugira ngo abo bagabo babiri ntibasubire guhura. Nkurunziza yarasanzwe atagisohoka igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uko kugumiza Nkurunziza mu gihugu rero Rajab yabikoze kugira yihariza urubuga mu makungu. Vyongeye kandi yereke bamwe mu banyamahanga bakekeranya ko ivyo avuga yuko akomeye atabuhumvyi burimo. Yabwiye abo banyamahanga ko Nkurunziza atagisubira kuva mu gihugu, azoba ameze nk'imbohe ya politike. Kugira ivyo bishoboke rero yabwiye ibihangange bitatu bibwire Nkurunziza ko baronse amakuru yuko Rajab yateguye umutego igihe Nkurunziza azoba yagize urugendo hanze, ko bazoca bahahurira yateguye abanyamakuru n'akagwi k'abarundi koca kagira imyerekano yo gushimagiza Nkurunziza kongera kiyamirize Nkurunziza. Maze b'abanyamakuru bace bazana ibibazo by'u Burundi kugira aronke uko yagiriza Nkurunziza ibiriko biba mu gihugu, ko Rajab yabiteguye nk'ivyagirije vy'ikibiriraho. Ikindi bamubwiye ko abayoboka Rajab bari mu nzego z'umutekano babwiye ko borindira Nkurunziza gasohoka igihugu kumwe ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaje Dar es Salaam bace bamutembagaza. Niho rero bamuhanura ko kuneza yiwe ivyo gufata ingendo hanze y'igihugu yovyihoza, na kare ntatwara abanyamahanga atwara abarundi. Nahandi rero ba Petero babiri bari guhurira kugira abayage atari mu Burundi, vyasaba ko ari Buyoya aza mu Burundi. Yateguye urugendo rwo kuza mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ayo makuru amaze gushikira Hussein Rajab ngo yaciye abwira vya bihangange ko vyogabisha Nkurunziza ko Buyoya yihenze agasubira gonyora ku butaka bw'u Burundi atazomenya urumutwa iyo ruvuye. Nkurunziza yaragerageje ko basigurira kaje kumufasha kugwanya Romeo kuko yibaza ko ivyo bihangange bamushigikiye. Bamwishuye ko uko agwanya Rajab badakeneye kubimenya, ico bazi kuri Buyoya ari uko yagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Kuri ubwo rero adakwiye kugaruka ku butaka bw'u Burundi aribo bafise ubutegetsi kuva ubwo. Buyoya ntiyasubire guhonyora ku butaka bw'u Burundi. Mu majambo yari mu kwigamba kwinshi yabwiye Hussein Rajab ko yemera ko afise ubwenge budasanzwe kandi afise inshuti zikomeye hirya no hino ku isi, kuko yaramuhize kugira mugandagure kuva bakiri ku rugamba aramubura. Bamwe mu bakuru b'ibihugu Buyoya yasaba ko bamufasha kumuronderera, bamubwira ko batarigera bamubona mu gihe we yaba afise amakuru ko Rajab yama aca muri ivyo bihugu. Yongera amubwira ko inshuro zose yashatse bamutsinda mu ibohero hari ibihangange muri CNDD-FDD vyaca bikoresha iterabwoba ko uwihenda akagira ico akoze kuri Romeo we n'umuryango we baca bazimanganywa. Amubwira ko kuri ico kintu rero yahamutsindiye, kandi ko kuba vyaramunaniye kumwikura ko burundu ariko se yarazi ko rizomugaruka, kuko yarabizi neza ko nawe azogaruka kumuhiga kuko Rajab adaheranwa. Niko kumubwira ko yuko nawe urwo rugamba rwo gushaka kubafata uko ari ba Petero babiri akabicarika imbere y'ubucamanza bitazokwigera bishoboka, kuko inyuma yabo hari abagabo bakomeye ku isi babashigikiye. Nkuko amakuru abandanya avugwa, yamubwiye ko ivyo yakoze vyose muri kahise hari ibyangaga ku isi vyama bibizi bifisemo inyungu, kuko rero kuja imbere y'intahe ukuri kukavugwa ivyo bihangange vy'isi bitokwemera ko amazina yavyo ashigwa habona. Ngo niwe yamubwiye ko atabutungane na bumwe bwaba ubwo mu Burundi canke mpuzamakungu bwari
kuronka ububasha bwo kuburanya izina rya Major Petero Buyoya. Vyongeye kandi Nkurunziza ntawe ari kumwubaka kuko yari afise amabanga muhuza nabo banyamahanga, kuko inguvu zo guhangara Rajab zavuye hanze bivanye nuko hari abanyamahanga Rajab yari yarahiye ku ntwaro y'umugambwe wiwe batazosubira kwikoza utwo bahoze bikoza kera mu Burundi. Mu nyuma rero Buyoya abwira Rajab ko inzira yonyene yo kubashira hasi we na Nkurunziza ariyo kubica gusa, kuko ivyo we yobishika ko bivanye nuko afise benshi bo bimufashamwe mu bihugu vyo hanze no hanze yaco. Mugabo ko ivyo atavyo kora kuko wewe ashashaye kwerekana ubuhangange bwiwe mu gukoresha amategeko kugira ngo basutamike imbere y'intahe maze ice ibinzira yo gushikira n'abandi. Mugabo ngivyo ntavyo nawe ubwiwe yari gushobora. Ni vyinshi bigenda biravugwa kandi nanone kukungene Nkurunziza yagiye Rusena Rajab yagiye arahangana nibi bihangange, kukabaho umurebe inshuti ziyo baramukebuye baravye twigoro yari karakora ataco twari ko turavamwo. Bambwira bati ni gute ushaka gukina urukino wisunza amategeko mu gihe abo muri ko mutana mu mitwe batacubahiriza amategeko yarwo, hama ukipfuza kubatsinda ukoresheje ayo mategeko. Bamwe ku rugamba bagiye baramwita amazina menshi atandukanye, gusa benshi muri CNDD-FDD n'ubu Rajab aracafatwa nk'intwari yabo. Vyona subscribe canke sabone ne butarafyina ko kugira ngo tushikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirizwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngama igihugu cy'u Burundi hanze mibezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana bahezagire.